Ujya ukuvuga nibyo ushobo murushije kuko iyo avuga gwiwe nta nuwo mwumvirije niwe yibonamwo niyo yabahumirije ahumirije iyo umuntu akuvuze d'abord ntibigomba kuguca intege ugomba kumva yuko ati kumbe natese basigaye bamvuga ibaze bambaye kuri station ka Jireje navyuka nkabona iki tous les pages mail de qui ngo yazimye kosa ninde yakwakije uriya wagushize hejuru ari wenyine nawe ushaka kugushira hasi jewe ndi mu business woman kandi n'imbere yuko jewe ntangura umuziki nize business mu Bushinwa hama namye mfise go namye mfise ikintu ushaka gushikako kandi I believe ko umuntu wese aba afise ihangiro ahafise ati jewe ndiko ndaja ngaha nakoze iki kugira nzokurike so novuga yuko umuziki kuri jewe yari nka side hustle nk'ikintu wowe uvuga ati nakantu ko ku ruhande nyene nkora mugabo urumva passion ndayifise kuva kera muranzi ndirimba muri choral muranzi ndirimba muri karaoke muranzi ndirimba mu featuring ngira ama backing umuziki ni ikintu kiri muri jewe ikintu nakuze nkunda ndirimba muri douche nkabarabaza habi umenga yibara asa ni machine ndi nko kuri stage abantu benshi bamamera kunze kubaho mu baririmbyi reka no mu buzima busanzwe ugasanga ebana niwo uri topic ugasanga uragize akabazo gatoya uri wandagaye ahantu hose mugabo iyo cash iyo biya byose bigize kwa n'Imana avuga ati nzo gucisha mu bintu nawe udashobora gutahura ubuzima buratandukanye kuko hari umuntu aja kuri kamera yambaye neza ugasanga izo muzo nizo yati problem ugasanga nta n'igihe umufise ku mufuko ni kuvuga ubuzima tuba twerekana kuri kamera buratandukanye bubuye urabona ko nkuye amarori kubera gushuhirwa nyene ntibuba muzi ko naraye ndarira hari uwigegeza nyuma y'amafilme ntuwa muzi ubuzima bariko baracamo rero kandi urakora kimwe ni nka kurya uri kuradandaza itomati ugasanga zirahomvye tuja mu bitunguru nese mvuga muri mfise business language muri jewe usanga ibintu byose ndiko ndabiconvertisa Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Burundian Flavor. This is IREBE Media, the one of the best channel for this industry of Burundian Flavor. Chakini makuru cyaba kibazanira. Bishama mvuga muri industry of Burundian Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tubaze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus. Hama dusubira dukengurukira nabwo bakunzi ba IREBE Media, IREBE FM 91 n'ibice 4. Unuvuga kuri site web yacu ya IREBE FM no kuri Radio Garden mbese no kuri YouTube ya IREBE Media. Wherever you are, ndawukunda cyane kandi big up sana kuri support wa mukora. Nuvuga mukushigikira mu kudukurikirana mu biganiro byinshi tugenda dushira ko igiye bitandukanye no musi rero nakubari ati ndi kumwe n'umuntu nkunda cyane ndi kumwe n'umusist ni mainly the key asanzwe ari umukozi yarakuye amaboko mu muzi ari muri gwagwaruka kumbure nyine cyubahiro mukuru bw'igihugu cy'u Burundi nuvuga y'amatubari ati ni mukure amaboko mu muzu mugende mukore na cyane cyane mwiteze imbere muteze n'igihugu cyanyu cyabibarutse mainly the key no musi twaje kumurondera kugira ngo atubabwire byinshi nikumbure atwibire nakabanga kuri bamwe kumbure tutarabimenya ati mbega ni gute wogira courage muri bya bindi nyene ushoboye ni gute wokora na wewe no kuvuga utizera inze ngo leta izoguha akazi ngo warize ufise amashuri menshi mbega ikindi kibazo wibaza ko no baza mail cyane bya bindi nyene mbega ko tuzi ko mail asanzwe ari umukozi mbega Imana yabonye yuko mail burya muziki niwo mubeshaho atari ko arakora n'ibindi reka kumbure mail aza kwitubarira ati mbega ni giki cyamutumye kumbure amera nk'ugira pause gato mu muziki no munsi aza kutwigana byinshi murabizi yuko the key ari fire like kuri rap like kuri ndirimbo like ziryoshe novuga kuri dancehall muramuzi yesi indirimbo nyinshi cyane agenda aririmba n'abaririmbyi bagiye batandukanya Wake Benedaz yaragiye no mu Buganda yaragize courage like abantu benshi bamubona aza mu muziki bavuga bati turaronse umukobwa azoserukira abandi bavuga mu makungu ariko no munsi two turabona Mary ari muri business mbega bipira bimeze gute reka kumbure tumuhikaze sidabahisha abajambo benshi kuri migro kuna Mary byandika music professional Mary sava biraza neza top time toujours au top nukuri ndashima Imana kandi nakunze nawe ngene ushima Imana imbere mu bintu byose n'icyo watangiye kuvuga amutse turashima Imana kuri byose yamidukorera iyo ushize Imana imbere ibintu byose bice bikurikira bigena neza biri bien sana top sana buri mu baririmbyi bashira Imana imbere cyane je mbega nyene atamana nakina cy'ushoko zawe nyinshi nka zitatu canke zine zose ziri mu izina God Imana God Imana bon uretse nuko jewe nakuriye mu rusengero n'Imana ndasha imbere cyane no mu byo nkora byose rero usanga although abantu bibaza ngo nashenja mu bintu byo guhimbaza mbega bavuga gute
like profane. Okay, voilà, justement. Mugani ibintu nami nkunda kuva kera bica bisigura ko naciye mu kirima. Oya, ibara nibigeze yebogera ahubwo no kuririmba urukundo ni bon kuko uri kurafasha bamwe mu rugo mu buzima. We preach love as long as you kuratanga message. Nuvumenga message si c'est pas juste ko ni mukundane nibaza ko ari ikintu Yesu yatwigishije ni mukundane ko nanje nabakunda. Yeah. Like example nka born to shine uragahanura abantu like byose ni Imana ibikora ubuzima challenge ziga challenge twaraziciyemo. Ego. Yeah. Ati rero Meili nirihe banga yo bakoresha kugira ngo toujours abari shine like abari good abari bien abari smart tous les jours iyo duhuye jewe sindakubona kudef. Kweli ma clip yawe bujyaho ushaka kuvuga ati reka ndabi clip ko nubonamo n'akadefo basa barundi baziko tumetse urarondera defo kayibura. No barayibona. Barayibona ahubwo gusa nyene ni Imana. Kugira natangwa ndavuga ati Imana niyo byose ariko abarundi nabo baritaho cyane defo. Ahubwo natangwe kubona wowe umbwiye ko utabona defo. Of course ko yuko kurankoresha mugabo ndi soon hari umuntu agenda aragira pause reka ndabe ko atakandi kantu urabona kandi nyene agite screenshot nawe ugasanga uri kunera abantu n'ibyo wabonye kabisa mugabo mu bukeneye abantu nk'abo kugira ngo ugume uri ko ego nibo bakwankoraje ahubwo waho ndi amahubwo ngo byose ni top oya ujyayo mera ranyi amanota abaje mera tukani bon fatira ibice 90 kuko nta hantu nzibura kanenge twese twaduse I know ni mu twifatiramo cyane sibyo no yes no musi rero Meili nakurode kugira ngo tuvugane nk'umukozi cyane novuga nk'umujoni yakuye amaboko mu muzu kugira ngo yiteze imbere ateze imbere n'igihugu ciwe cyamwibarutse utubare kubijanye n'umuziki wawe ariko for the festival reka tuvugane kwanza kuri born to shine like nigikuhanurira like umuntu ariko araca muri ziga skendo kumbere waririmbye kuko iyo umuririmbye ariko aririmba ikintu swata bariko aririmbira cyangwa arimbira undi muntu niyo kurabarira umuntu na cyane cyane ariko araca muri bijya bihe bitameze neza muri rya ndirimbo waririmbye. Well, I believe ko umuntu wese aca mu bihe bitandukanye hari ibyo umuntu yitwa kari ari bikomeye ugasanga ku wundi ati utwo ni petit joueur we na makuru ufise rero c'est pour te dire ko iyo ushize Imana imbere mu byo bikurakora byose ukagenda no kwizera ati jewe ibintu byose ndazi yuko niyo tubonye imvura iri kwiragwa tuba tuzi yuko ko bigenda kose nawe ibintu nta na rimwe turabona imvura igwa kuva ku wambere so uzi yuko ati uko biri kose après la tempête no bottom niko twakuze twumva nivyo nyene umuntu agira ubwoba muri ugasanga umenga ibintu byose byanse ubuzima buramwankiye nta buri ko arabona imbere nta kintu kimwe ariko abona ni ibintu by'ibifungo mugabo uyu ufise icizere man confidence ajya avuye kadeki kigira confidence muri we abrevia rufunguruzo nugo buri kurabicamwo ubicamwo nyene uri confident niko akunda umuntu avuga ngo ngo nusa n'umuntu ngo batafite amafaranga kubera iki cyangwa nusa n'umuntu afite ibibazo kuguma witwengera nyine nkaho umenga ntango n'umufise kumbe deep down you are struggling like indirimbo yasohotse hari mu mavage menshi cyane Meili kuri tous les social media Meili jewe kumbure nibonye n'umuntu wari we wese ashize no kuri status nagira ubwoba wowe abayeho muri gute muri bijya bihe je naragize ubwoba jaka nishira mu kibanza ciwawe hari akano kavuga ujye kuvuga nibyo umurushije kuko iyo avuga gwiwe nta n'uwo mwumvirije niwe yibonamwo niyo yabahumirije ni ukuvuga naje kwishura buriya umuntu akuvuga nyene ababona ko uri kuri indi level adashaka gushikira kandi aba ari déranger muri we sinzi ko bizi kuko kino niyo yo guta ku mwanya kandi afite ibintu yokora nuvuga yakwihweje arabona ya defo yawe uba yagiye arabona neza hama acaraza kugira ngo akuvuge so iyo umuntu akuvuze d'abord ntibigomba kuguca intege ugomba kumva yuko ati kumbe na test basigaye bamvuga ibaze bambaye kuri station kandi Jireje navyuka nkabona iki tous les pages Meili de ki ngo yazimye kosa ninde yakwakije uriya wagushize hejuru wenye nawe ushaka kugushira hasi kabisa so ya message yari sinovuga ko hanini ari mu muziki gusa ko yari n'ibintu ducamo nkaje wendi muri business mpura n'ama challenges atandukanye mpura n'aba competitors niko nabivuga abo turiko turondera ibintu bimwe ugasanga nyene hagenda haba utuntu
tutameze neza hagati yacu mugabo nyene ivyo byose uvuga ati yo je mfise imana yanje ndazi nico ndiko ndarondera I'm good kabisa. If you have a God you have everything. Ukiwa na Mungu kila kitu tuko nacho. Jesse ndakubarira ati rero hari wambari ati burya ngo umuntu arinze afata umwanya ngo akakuvuga ngo wewe uburi umustar mu buzima bwiwe. Exactement. Nivyo Meili? Yeah. Ubuhambaye. Sivyo nakubwira. Kugira umuntu arinde agira topic wowe ukaba topic urumva quand même araza kuvuga umuntu maze ngo ati umwe murazimera ibintu byamubaye mbese cyabwa ati Meili byagenze gutya deja barakuzi kabisa ico ariko aranagutypinga gushira haha nyene agobe uranipatia nguvu sana nuko rero bimeze rero nawe Benisho uze ubumve bakora kuvuga ngo Benisho basigaye agenda n'amaguru barakubonye ugenda n'imodoka mugabo kabisa Baba bavuga ngo warazimye kumbe mwarikize ko nd'umusare asante sana kabisa so uko ndavuga rero ni nko kwiya confidentiel ni wa muntu mvyuka nkakuya wavuga ngo urakunda kumana ari top naje mwanza ngo ati tatwaye ngene meze no musi gati uje nuza kuvuga ndambwa ati kubera ko atari so c'est pour te dire yuko uwo muntu wese wacikinegi kandi vraiment birakunze kubaho mu baririmbyi reka no mu buzima busanzwe ugasanga ebana niwo uri topic ugasanga uragize akabazo gatoya uri wandaga ahantu hose mugabo iyo kenshi iyo biya byose bigize kwa n'Imana avuga ati nzogucisha mu bintu nawe udashobora gutahura hanyuma iyo inyuma yaho uzoraba inyuma uvuga ati kumbe byari bijya ngo iyo namenye basoya Yes, Meili ariko aradusiga kubijanye na skendo canke novuga challenge munagenda cyamo mu buzima kyumva umenga yuko yaburaniwe canke yarengewe bavuga ati ndababaye cyane kuba ndiko ndaca muri bino bi ariko mera kubarira ati ahubwo be strong ubandanye neza gumubandanye ushira Imana imbere ko Imana byose nizo bigushoboza ibyo bihe urimo bizohera hazimwe ibintu sivyo none yes ni kibazo kumbure ncaribuza ati mbega Meili muri bijya bihe nyene twarabonye warasuye ndirimbo après 6 mois turabona kandi Meili arasuye kugenda haje nge ndimbo bose cyane Simwa ego ko twumani niba basigaye pirate fra no menga nta mwanya munini uhetse Simwa ziraheze udasuye udaduha indirimbo Meili what happened okay turi wababwiye turi kwanze imbere ya byose voilà nagira kidahavuga ati Meili byo ari byo byabiteye jewe ndi mu business woman kandi n'imbere yuko jewe ntangura umuziki nize business mu Bushinwa hama namye mfise go namye mfise ikintu ushaka gushikako kandi I believe ko umuntu wese aba afise ihangiro ahafise ati jewe ndiko ndaja ngaha nakoze iki kugira nzokora iki so navuga yuko umuziki kuri jewe yari nka side hustle nk'ikintu wowe uvuga ati nakanu ko ku ruhande nyene nkora mugabo urumva passion ndayifise kuva kera muranzi ndirimba muri choral muranzi ndirimba muri karaoke muranzi ndirimba mu featuring ngira ama backing umuziki ni ikintu kiri muri jewe ikintu nakuze nkunda ndirimba muri douche nkabarabaza habi umenga yari acha ni machine ndi nko kuri stage abantu benshi so j'ai goûté un peu ego vraiment non apana un peu hanini namaze ku stage manini stage kandi vraiment ndabishimira Imana cyane ndabishimira Imana cyane ko umenga ni ndoto zanje zabaye réaliser donc umuziki hanini rero mu gihe nawukora nkabona ko ndafise ahantu nzoshobora gushika harageze aho mvuga ati none ko je ndi muri business nunga nkaho mu muziki umuziki usaba amafaranga bisaba ko nguma ndiko ndadepensa est-ce que ayo mafaranga ndiko ndashamo kare ndiko ndagaruka menga ndiko ndihera kabisa sikaba simaze ndarondere biserie apana byo bende byo kuvuga ngo ndiko ndaryoherwa atabujyajya bubaye harageze igihe Benisho entre no yava basi hageze aho mvuga ati no wait urisi ko ntariko ndadepensa amahera menshi urisi ko ntariko ndodana amahera ese amahera yogenda mu kindi kintu urisi ko atunzaniye umusaruro ukwiriye ego ukwiriye naho ndavuga ati reka quand même nubwo ndabikunda hari ikintu ushobora kwipriva ugikunda kugira ngo ntihagire ibindi bintu byinshi wica ufite famille ufite abandi bantu uriko urafasha ko usanga wagiye gushira priorité ahitari kuja basanga hariyo bya bindi biko navyo biko bironenekana so nibaza ko ariho havuye kuvuga ati sinkikora cyane umuziki nkakujyana ariko nawukora
kujya mwambonye nabaye bugabanye vitesse akariro like atukikubona benshi novuga uza n'ujya muvuduko udasanzwe mu bakobwa mu bigeme novuga ku ruhande rw'abigeme muri entertainment twaravuze turaronse like international woman agiye kuduserukira novuga mu makungu après excitant turabonye mail kandi yarabagispa byaraduciye intege bamwe tuvuga ati none mail ko iki yabihevye kandi rero twabona kumenga arabishobora mugaba bishoboye barahari kandi umuziki n'ukuri n'amafaranga peut-être hariyo abapfuye impano zabo zifuye umukeno ugasanga ntafite ubwo buryo n'aba studio kuja muri studio n'amafaranga gukora video kugira ngo ije kuri level international ushoboye kuyipartaja mu bana ibyo byose n'uburyo kuyipromotinga byose n'uburyo bisaba ibintu byinshi I believe ko ari abantu ngaha ayibenshi afite talent mugaho kugira azoshikire na wa wundi mu boss kugira ashobore kumupushinga ati again imbere asanga ni ibintu bigoye cyane kabisa numva n'uwo avuga ndabishoboye araraba ati none amafaranga yose nashizemo ari he nayagarukanye ukasanga rero ni handi uvuga ati reka subira inyuma gatoya reka mbe nabangira mbe narondera ngaha ku ruhande tuvuga ati rero umuziki ntiharagera aho bahemba rero fresh je personnellement sinobesha ko hataragera peut-être ni peut-être hano turi ya like secteur turimwe mu gihugu turimo kubera jewe personnellement nkiri muri Chine antu ko muziki narakuramo amafaranga menshi muri Chine although ni bamenye ndi muri Chine mugabo je natangwe kurimba ndi muri Chine ndagira ama competition naraja kugira dazi kuririmba amanuze yatandukanye ama gig mu mariage naronka amafaranga vraiment donc il faut voir n'ahantu turi urashobora nikakugira bavuga ati you can be the full package at the wrong place ukabura kugira ibintu byose mugabo utagize nikakugira wabona inzu nziza iri nko mu giso par exemple kabisa est-ce que yava rero kimwe n'iki oya niko karorero ndaguhaye rero urashobora gusanga peut-être no badi bloqué bivanye nuko secteur urimo peut-être kuko I believe yaba ndi mu kindi gihugu na ntuzeya nariko ndakora ko ariho nari diko ndazi ko sinzi icyo mba ndizo mu mutufaya hadi waikibenda sinzi no mu Buganda wumva ngo naragiye mu Buganda barambwa ati wow ukuri woguma ngaha gatoya woba mu star akomejana kabisa ari waki abavuga babaki hari yego vraiment barumva yuko ucoboneka yuko kuko barambajije ati none ntabandi baririmbyi bahari no bati barahari kandi ni benshi iyo bigenda gute ntitubamenye ni bakundi nyene za ndirimbo zacu tutigera amafaranga menshi bishikana kure kandi byatanguye kera vraiment aho bigeze sinkijya umuhari ngo ba journaliste nabiki byatanguye kera uryamye bari kumva za ndirimbo za Baselivio zabantu de Francis Cabrel nizo twakuze twese nabandi zizi ku mutwe ntazi n'igifaransa ariko imana ishimwe mu ndirimbo z'abarundi ravuzwa cyane quand même we are getting there biko biraza nuko nyene Trace Awards like problem cyarabaye ikibazo cyarabaye ikibazo data yavuze ati ngo ni kubera ngo hatarabumwe mu baririmbyi nta bumwe buraza ça demande pas ça kubera hari n'ama opportunité menshi umuntu aronka gasanga arayiryamanye ko agasanga yabuze uburyo bwo gushikayo kuko rumva Trace deja kugira indirimbo yarinde gushaka kuri Trace ni a long process kugira indirimbo ushike kuri Trace like canke bivana na style y'indirimbo umuntu aba yaririmbye non pas vraiment urashaka kurunga indirimbo yawe kayikoje je indirimbo zonse zanje naraziruka kuri Trace mugabo gasanga hariyo zimwe bakunze hariyo twata like birababaje kubona muri East Africa habuze Burundi novuga muri Trace novuga nibaza ko ico kintu ca mbere uravye ama views abarundi babereko hariyo n'abantu nabonye ngira ama views harimo abarundi bamwe bafise mbwa nabo bantu bagiye muri ayo ma Trace Awards badafise ama views so ucumenga none bipfira he kabisa kama views twari turi nayo uko biraza biko bipfira he mugabo bibaza ko tugiye ko kugira kwidandaza beaucoup plus kubera ntuzeya kuririmba c'est pas juste ama views niko that's arabavuga ko n'igihugu kiyo kudushigikira byose birimo kubera I believe yuko bajya bose ntibafuye kwaduka ngo reka ngo tuje hamwe ngo abartiste hariyo n'ibintu bimwe bimwe uzumva hari umuntu akurondeye ati none wombwira nk'amazina y'abantu bameze gutya na gutya ugatanga hariyo n'abandi bavuga ati sha wapi ngana n'umwe ni kwa kundi nyene ubwo bumwe gukundana iwacu ubwo urashobora kublock umwe ugasanga uwo wablose niwe yari kuzokugururira umuryango kubera inzira abandi
kabisa. Guys bakunzi ba IREBE Media, IREBE FM, ni Meli the Key, ni umuririmvyikazi novuga abishoboye cyane, aririmba neza cyane, live music arayishoboye, like novuga playback, novuga byose arabikora neza. Meli afite ijwi ryiza, like arimba presque style zose, ariko kibabaje nuko tusanga ari bya bintu nyene abaririmbyi benshi akunze kuvuga ati Beni umuririmbyi novuga indirimbo zo ngaho iwacu ntiharagira ko zitemba. Niyo mpamvu tusanga la plupart benshi iyo turonse agacu tugenda muri Serbie dushitse w'intwe katugora kugaruka ngaha mu Burundi. Nivyo nega Meli. Gasanga turonse iki diaspora kidutwara hariya ngi muri Etats-Unis, Canada, usanga birahevye muziki ndawuhevye. Sa ubuzima buratandukanye. Uko hari umuntu aja kuri kamera yambaye neza ugasanga izo muzo nizo yati. Problem. Ugasanga nta n'igihe bafise ku mufuko. Ni kuvuga ubuzima tuba twerekana kuri kamera buratandukanye. Bubuye urabona ko nkuye amarori kubera gushuhirwa nyene. Ntibuba muzi ko naraye ndarira. Hari wigegeza nyuma y'amafilme ntuwamuzi ubuzima bariko baracamo. Rero kandi urakora kimwe. Ni nka kurya uri kuradandaza itomati ugasanga zirahomvye. Tuja mu bitunguru nese. Mvuga muri mfise business language muri jewe usanga ibintu byose ndiko ndabiconvertisa. Rero urashaka gusanga kimwe niko cyakunda, uragerageza mu kindi for sure. Kandi ujya muntu nimuzo mu blaming kuko nuzi the struggle abari ko aracamo. Umuntu wese aragerageza, you know. Abafana nabo kumenga biratugora kwakire tubonye muri naho nyene rero vyugariye yuko umufana mushaka guhurira kuri kote ugiye gusuma ugashumenga wewe nuwari ukwiye no kubikora kubera yuko uri umusani. Ivyo bintu mubikura before yuko mbu umusani nduwundi muntu ndi jewe ifo ko mutahura yuko ava maraso nkayuva akeye abirashaka gushika gakena birashaka gushaka akabura amahera kwimwo n'ibintu biyambara ikirato kimwe ego basara nagifise nukumenga abaririmbyi baraca mu bintu byinshi kandi iyaba abarundi nabo nyene twotahura kwera umurundi ari huta cyane kujisha atabanje no kuraba ngo bimeze gute. Ego akadefona cinda gafise kwe ego umurundi ari huta cyane kujisha ikuvuga arashaka kubona umuntu arambaye mbwa uyo ngo yavyibushe ntiyavye ko yambaye neza kuko sigengo vyibushe kabisa ugasanga nyene cya kintu kitaryoshe nico yatanguye kubona imbere yuko basanga kubera igikomere uwundi kuramuteza igituma kuramutitaza ugasanga aranabihevye ntiyarafye voilà donc hari n'amabulism hari abantu en tout cas vraiment uravye no mu muzigo ugasanga ngo yongo yasohoye igikato urezi ingene bigoye indirimbo mugabo guhera muri studio nibi bitoro wagiye muri studio dufate umu producer yagukoshonya ku byati ebana si hondi canke amatara yaciye urasubiyeho dufashe mu kwezi kose inyuma hafi ukatugira video kazamva ngo nurukato ngo ni swat ngo nubuswage urumva kandi ari umufana yateye swata aho ni wa mufana nyene azaga kubwira ngo araduhevye ngo wasora ngo wakubise swata banzu mbare ivyo ngene wo bibandaye birasaba umutima ukomeye umuzi umutima wibuye kandi bakubwira ati baraguce mu maso ati merci beaucoup. Kigo siyo patience kandi yariyumva no kugira patience. Hari umuntu atagira patience tout simplement akabona koze umuziki umwe agashika kuri 5 ati ebana je muziki yanje na views ntibayikunda ntiri kwira saruro asanga nyene ni ibintu bifata rero umwanya muremure kabisa kinege ningoga so ndumva yuko abaririmbyi murushe cyane murapambana ivyo mushoboye ingorane n'abariko baraturaba ntavyo batahura kubasengera mungu atawasaidia ntavyo batahura mugabo ya c'est comme ça nyene tuvyizera yuko la vie y'umu artiste voilà uratanga ico ufise nyene utexpectinga ko abantu baza kugikunda canke kucanga kubera ko wewe uzi yuko uriko urakora ikintu ukunda ukabisohora utitayeho ku majambo ari bukurikirana udataye no kuri commentaire kabisa. Merci beaucoup. Ni kibazo rero kumurica twinjira neza muri ya topic yacu mbega Meli kuba akora business byamujemo gute yatubariye yuko byaheje like yakuza bikunda like no mu Bushinwa umenga nivyo yagiye kwigira ego like ni giki rero Meli kumbure atumirira wa wundi wa mwigeme
agoma yitize yuko abavyeyi biwe bamugurira uduhuzu amufasha na twa tundi kumuri umukobwa bakeneye canke wa mwigeme adashaka gukura amaboko mu muzu agoma yitize yuko aja guparika muri vya bindi biteye isoni kugira ngo bamuhagarike bamugire ngo tugende hama tugire ndagwa amafaranga nigikimeyira barira wa mukobwa nuvuga afise isoni ryo kudandaza intore canke itomate canke guhera ku mutahe mukeyi ngo mama ngo narize ngo ndindire ko leta impa akazi. Chaburi ndakubwira uriya mwigeme nawe urabanza uraye background yiwe ko turitaho kuvuga cyane ngo ujya mwigeme ngo ntakora erega biriya inderiva hasi yakuze abona iki nimba yakuze abona nido iruzuye icyayi ubwate byose biri ngaho ku meza urumva iyo ko haje kuja gukora azoyikura hariyo ubuzima umuntu abamwo hariyo ibintu ucamo ugasanga nyene hariyo n'abavyeyi usanga bigisha abana babo gukora kuva bakiri bato cyane donc usanga umwana yagiye arononekara ageze nko kuri 15 ans ndiko ndabivuga kubera ko nanje ubonye ndi umumama ahubwo no uhagarara cyane kuba mama nayo abana n'ibintu bagenda bariga usanga bagiye mu nzira zitarizo kubera ko nta yindi mwaye abona yo kurondera amafaranga ko ntiyigeza abibona ntiyakuze abona mama agiye kudandaza izo ntore rega nawe ushobora kuvuga ngo ugiye kudandaza intore muri wanyate ko byari bimeze birafise rero aho bitangurira umwana kugira ngo abone nuko biba vyanse abonye rero bibananira n'amakarawe yadandaza ibitoki bibiri biba makaka murabidandaza umugabo wawe uroza mugabo tangad unye hari YouTube kandababwire rero abonye badashobora kugira hari YouTube urashobora kuri ibintu byinshi atamutahe kwigisha makeup gufotora kucapa ibintu byose bisigaye biri kuri YouTube upfa kuba ufise intunze ifarine ukagura izo nyama sinzinga mahera ngaye narabonye ryara abajana basigaye batembereza utuntu nye tugalette muri ville canke tu bracelet hasigaye ibintu byinshi vraiment bidakenera umutahe muremure mugabo yatama bya bintu utakuranye penye ravyo biragoye kuco uvyiga gutyo ngo wabonye hari n'abadasha tanga kuvuga ngo uyo ngo yabikuye ngo haye ngo turabizi bagenda mu kuzimu agana nana utusanga nyene ni ibintu byinshi iyo wari ko ufise ryashaka ryo kongera amafaranga warakuze ubibona cyangwa uvuga ati uyu muntu ndashaka kumera nkawe eske nkarondera kumenya ingene abigenza utitaye kuvuga ati ngo yabirose gute niho rero haba n'iryo shaka sino kubabwira ati ngo nimugire ibi n'ibi mwandiko ndaguhe kubeshe none ifo kuba ufise iyo esprit umamagaro amahera yiwanje araryoshe nta kintu kiryoshe nko kuvuga ati je suis capable kugura iPhone kabisa ata muntu numwe ata muntu numwe rize ku atagicuburo ata muntu rize kugirira nabi utibye nta kintu kiryoshe vraiment uvuga ati ndagiye muri restaurant ndiguriye ariyo vin ndiguriye mugabo batabanye ndiko ndanywa champagne tumenga bonwenga niyo rero niyo defo vraiment ihari sino umuntu wese nta muntu umwe adashoboye twese turashoboye nibaze babese nta buhinga burimwo ufise amaboko kugira amaguru kagira n'umutwe ufise umutaha kabisa like birumvikana cyane neza yuko Mary ikintu yavuze yuko bihera hasi ugenda urakura bitewe ukora ico wagenda umenyera ati rero Mary rero ico tumire rero abavyeyi kumure bafise abana b'abakobwa nigiki kumure nigiki bokora canke ni gute bo barera canke vyogenda gute nigiki bakibura nkawe kumure umaze kubibona kuko bimaze kuba nk'intambara justement nibyo ndakunda kubwira ko indero iva hasi umuvyeyi yogira gute umwana atangura kumwereka ati erega umukate ni isuku bimeze nimba ushaka umukate genda ukora icumba cawe genda uzana amazi genda ugira ibiki hama uzura mupeya muri ya yandi mupeya arakubwira ati mama shaka kugura iki hanyuma aravuga ati sawa tugendere abone naho bigurirwa n'amafaranga bigura kugira atahure ati kumbe bya bintu ntivyoroshe rero umwana uratangura kumuconinga hakiri kare akamenya ati ibintu ntivyoroshe nta mafaranga nimba dashaka nimba ashaka kugira ubuzima bwiza nzobikorera kabisa niko nibaza kubube hariho n'uwundi muvyeyi ngahaye abona ko hari ukundi kuntu vyogenda mugabo ndibaza neza yuko atari viza kurera umwana ati mugira ngo tambukize nati raba icaye kiri ku meza no reka gende kurondera igikombe mu kabati reka banze kubona ingene amakara bayagira bacanye mbabona abibona nyene ko ibintu bitoroshe ni hazokura avuga ati sha mama wanje ari umukozi mama wanje yambwiye ati kugira uronke amafaranga bigenda gutya na gutya urumva azokora avuga ati ahubwo rero cyashaka bwa buzima bwa kujya byo kubanza gucana imbabona oya reka nzorondera kubyo tugura gaze cyane ibintu nyene byiza kuko aho wavuye ushaka kuguma
nkujya umuntu yakuze abashaka guhindura ubuzima bakuze nk'ubu usanga uba nko mu kanyosho ugati ewaje nabaye nko mwirohero canke nko mu voilà nikujya rero yes maybe urakoze cyane kumbure abantu kumbure benshi bace byatsi mbega aho hantu ben aguma avuga ni hehe kumenga maybe like ntaratubarira ahantu turi guys hasa neza vraiment jewe narahashise for the first time like mvuga ni iyi fasi mbona ni hatari kumenga the key menga ni zina ritoyi par rapport ibintu ndiko ndabona menga ibintu ni byinshi cyane menga the key ni zina ritoyi mugabo menga ibintu menga the key wowe urufunguruzo bazima avuga ati akira runo rufunguruzo like projet urashaka kugurura icyo ushaka cyo gakoze ikintu projet like projet irutia nuvuga na brand izina like ikintu kinini cyane kandi gushimire kwa merci beaucoup kabisa like félicitations pour ça en tout cas merci beaucoup ndishimira cyane Imana yashoboje kububwenge n'abagenda barasupportinga muri ibi uko natanguye ari akantu gato nko babivuze natanguye mba ngaha actually natanguye mba ngaha bavuga ni ahantu ni hanini cyane kandi ndaha develop genda birakura urabona ndinze vuga ati ndasohotse nuko it's something big so kabisa I all this to Imana imbere ya byose n'aba customers banje banyizera haguma bariko baraza kubwishi kabisa thank you so much for that yes uri n'umuririmbyi biranaryoshe kumbura n'abazanga ko rero ego sawe kameme uririmba byarampaye sinavyirengagiza benshi bavuga ati tuje kwa maili tuka kandi birafite ico bigira muri usanzwe nkorera kuko hari amabara menshi atandukanye mugari bavuga ati reka tuje kwa maili kubera hari iki twarabonye meze gutya na gutya vuko uko kuntu tugira ibiganiro canke abahaca bavuga ati twabonye ibiye donc birafise ico bitanga cyane ari nayo mpamvu kuva mu muziki bizongora kuko namwe mwarankoreye akara birumvikana cyane like ikibazo umuntu acifuza kwa ati mbega dinashaka kubona hidondoye nabi mbega hitwa gute mbega ni hehe umuntu avuye muri ville byo mugendera gute kugira ngo hashike ngaho ni mukabo hitwa gute the key house ivuye muri the key jewe house byatangwe ko ramba ngaha nababwiye hama ni mukabondo bivana naho ubuciye ville uvuye ville ku ma parking y'amabisi okay ucumanuka avenue du Japon niko yitwa ibarabara rya École Belge mukacukata nk'ugiye kuri musée vivant ni premier pavé ibarabara ryitwa Gihungwe utubona ntuze pancarte yanditse ko the key house bintu bimeze neza cyane speciality yo ngaha yahemeye tubari Imana irahari akabiri n'Imana ko biri speciality ni nyinshi by the way Simana naho nohera nga muzoze vraiment ibiciro nibivuna nawe ofe nibyo mu Kabondo bien sûr nibyo muri ville Maili tugize iminsi turi mu bibazo byo kubura inzoga nk'abasanzwe bagize bega ngaha kuri muri the key house bimeze gute cyane none ngira mvuge ko ndazironka je no wandi bwaruka wanda guteza sigira nishime cyangwa ngira nibeshere ye turazironka rimwe rimwe iyo zibonetse turazironka ko ari ibitangaza bikorwa ku buryo bwo tusigera turi inzoga Maili Wena ndiko ndakubesha kameme niyo wazana ushaka kuburisha kameme nawe byase ariko je incuro maze kuzanga mbona umenga abakeneye inzoga barazironka voilà abakeneye ifana barazironka kubera urakafi barayironka merci beaucoup cyere ko yambani nga kenshi mu gatondo antuka hari ibintu bya restaurant café ama detox naragiye ama detox cyane kugira muze muroza umubiri yanyu mugira kabiri keza bwa ko ubwiza buca mu kanwa ifoye kuza uriha ivyo dufungura birashobora kutugira ubwiza ku mubiri bien sûr ubwiza buca mu kanwa rero niyo ukuribaza ko umwana afungura ntuze ya mayonnaise amafiriti amapina uzorabe naho bateretse c'est pas la même chose wow hari ivyo dushobora gufungura ngaha anye mu ndwi imwe nkaca mba mais bien sûr none urabona ko hari nizo gati sigewe ungiki wewe sareza sara David navuga sikia sareza cyane kuruta uko namubonye muri 2022 non ça c'est vrai quand même navuga narabyibushe that is good nukuri nje ndashimye nukuri ku mubiri wawe uraboneka yuko ari akantu menga n'ubuki oya uri kuri exagera kameme no barabibona kuri kamera oya uri kuri exagera ukuri reka exagera nukuri nyene iyo umerewe neza iyo uri epani uravyibuha umutwenga nyene ya kabisa ya like murumva neza yuko je kintu nize ngaha nuko ari byo nofungura mu ndwi imwe nkaca mpinduka kamari ati berisige busa neza nawe apana mu ndwi imwe nawe okay wifungura mu ndwi imwe ugaca ubihera
no bandanya nikuziragira de temps en temps uko uburyo bubonetse no kuri ihe ako kanyama ngakuri the kuramo gasamire kuri uzufungure neza mevuza ngahemeye none ni mesi oya mbasi kugira uryoherwe voilà kundwa ariko kose aje kuyabonesha what turavugana ntaco behind the camera merci sana umva nabona birashobora gukunda why not kabisa welcome muri the key house ibintu bimeze neza cyane novuga harimo na restaurant barafungura novuga harimo na bar cafe byose birahari ibintu bimeze neza cyane novuga ndabahaye karibu mbaye wa mbere kandi novuga kandi ndababarira ati muze ngaha no services zaho zimeze neza utumye direct ibintu babishitse like na take away muratugira take away of course na delivery birakunda yose birakunda kabisa aga contact na ka email tubari nimero yiwawe yiwanje nanga mugabo yongahira hano ati nabanze ku mutwe bumba barire baraza kwishira ko nta yego kabisa mail je nizere yuko nawe birumva ko bikunezera iyo uri kurabona novuga abajene nkawe bariko barakora bariko barabesha ku bwicumviro ciwawe cyane gose antuka tushimire papa wacu yaratwigishije ati umuvugo wese uronke amafaranga cyane n'umuntu wose uronke icyo fungura no kutazokwiba kugira ubironke ni riske ni ndende wacu aratwigisha ati ebana yaranje kuma ego ibishoboka byose mugabo ukore kandi nibaza yuko nababandi batakoze babibona mu miryango yawo nababandi bakuze ubuzima bworoshe kuko arahari ugasanga ni sahara cyafungura kwa mama ko ntigeze amenya ati n'amafaranga apana bega mama bikura he ugasanga aracicaye muhira ararindiye byaramunaniye ageze kuri 35-40 akifungura kwa mama papa problème ça nuko bimeze rero nibaza ko nabo nyene bariko barabona ati ebana bitera vyanga kwe benshi muri abasigaye bafise utudiri bakora hari no komisioneri hari so I appreciate that ndiko kuvuga abantu bamwe mu mbabarire mugabo vraiment birababaje je birambabaza ko na umuntu w'umujeune akuze ugasanga abako ego IREBE ni twese turonka opportunity amwe twese ni twahezagiwe kumwe mugabo hariyo no kurondera nukuri nabi hari ibintu byinshi bitasaba mu mutahe vraiment ibintu byinshi none no kuba komisioneri ubu nta mutahe ni kuri guratembera ukamenya ati none ngana kapasite nibyo nabonye nukuri ugasanga umuntu ebana nabikuyemo amafaranga menshi no kuba uriko uraganira n'abantu pakuma televiziyo pakuma WhatsApp ma TikTok we yaje kugira ngo igire uri kuraganira n'umuntu ugasanga ari muri ntuzengu wabonye ngo akakantu kagakomedi gashaka no yatarondere vraiment IREBE ni dufise ambition zimwe mugabo umuntu atembera ucuja ngaho ucuvuga ngo byagenze gutya na gutya none we wari uri he bikore kujya nabo basi yabikoze hama wezo bironga ivyo bintu donc ni guhimiriza vraiment dukore kandi biraryoshe vraiment nitwebwe new generation abajya bakera bariko baragenda ubunye hariko haraza abandi bashasha twumva ati Benisha afise urujya building gose no gwa Benisha dakiri bavuga ngo barashakiye uruvuga hajya hose kuvaga gushikari ndi kwa Mei akora mu bwawe dibake amen kabisa uko bajya naho baca basigira abana babo natwereka tugira ivyo twirondereye kabisa kuri ivyo byabiryoshe cyane byabisa neza sana kandi novuga n'ubunebwe canke n'ubusuma canke ingeso mbi accident like gutwara inda zitameze neza canke kurwara ingwara zitameze neza bice bigabanuka exactement rega bavuga ngo you get what you work for nimba ico nyene ukoreye nico uronkeramo nake umusaruro wawe yes meli kumbure twaze byinshi cyane ndagushimire cyane cyane ndagushimiye vraiment nukuri vraiment kera twumye tuburana zari byagukeneye nukuri umwanya wawe uragoye kandi je biranginezera cyane kumubona umuntu umwanya uri kuramugora hama we nawe mbadiko ndicira gahunda nawe oya je nakibazo je neza kwiruka kwinyuma kugira ngo ndonke iyo content mugabo nawe uri mu bindi bizanira amafaranga ego quand même bon sinivyo hari igihe ucara umuntu tuvugane ufite stress mu mutwe ça c'est vrai naye kubwiye hari gusanga ufite nka rendez-vous quelque part canke ugasanga hari ibintu bagiye gukora ugasanga umuntu akurindiriye ngaho ugasanga n'amajambo ntari karaza za neza ivyo uriko utegereza kuvuga so nanje ndagushimire ko nawe aranyihangani nigezwa kwihangana kuko n'umugabo wacu urabidusaba tuza kwihangana uko bemeze kose antuka nibaza ko n'ivyo bintu abaririmbyi bari bakwiye
kubigira hari abantu badafite patience badafite patience ugasanga akoze rimwe gusa ashaka kuhitinga cyangwa se yahitinga naho cyangwa umenga ati ashirate problème ça yes Mary ndagushimira cyane ndavuga ati Mary ndagukunda cyane mugabo nta kundi nyine turakunda ego Mary ndagushimire kandi kumbure ni nashaka gukoresha ikindi kiganiro undi munsi zo mu mwanya dusubira kwihangana ntacu cyangwa urabizi wo kunda no kumfatira ahantu nyine hanagoye mugabo c'est toujours un plaisir gukorana nawe quand même umuntu urumva ko ari bibazo ari undi asaga ko kwaza ibintu vraiment kuvuga ngo none wowe ari iki kandi barangiriye nabi indirimbo yarimvye na Mary Sane yarakebuye fiancé wanje none siho sawa none numva ekupe no influencer mugashira ko kuri CV yaje Kesho wakoze bisabiriza IREBE MEDIA IREBE FM turakumwe na Mary the Key n'umuririmbyi kaza bikora neza cyane kandi akaba asanzwe n'umu commerçante novuga asanzwe afise novuga the Key House novuga ni restaurant harimo na bar byose birimo welcome novuga ibintu byose service yayo imeze neza sana ndagutumira kandi ugende kuri YouTube channel yiwe kuri the Key ni the Key Mary the Key Mary the Key mugire subscribe na cyane cyane ibikorwa very soon Mary yavuze ngo arabidu ego fam nababwiye ko nimwe mwatumye mba icondi none nditsi no bahemukira nyene no basarishije kabisa ndafuma zo kwagira ko cyama none nasubira mu byanje mugabo wiba basi mamombo tuzoguma tumubona yes tuzosubira no gutaha niwibagere kugira subscribe bye bye